gutanga ikori n'amatagisi n'umuco mwiza. Kwigenekerezo rya mbere rusama Uburundi bwarifadikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mukuru wahariwe abakozi n'akazi. Mu kigo OBR uyo munsi ukaba wahimbajwe ku civugo dukomeze urugamba rwo gutuza ubukene mu gutanga amakori n'amatagisi tugononokewe. Inyuma y'ibirori vyatunganijwe ku rwego rw'igihugu, abakoresha n'abakozi b'ikigo OBR baciye bahurira hamwe barasangira ikiyago n'urukanywa. Wasirukiye abakozi mu kigo OBR yamenyesheje yuko ibibazo nyamukuru biri mu ikete vyashikirijwe komiseri mukuru w'ikigo OBR harimwo uburusho busabwa mu ishirahamwe rya mituweli. Icegera ca komiseri mukuru w'ikigo OBR mu ijambo ryiwe yarashimiye abakozi bose kubwira bakoranye kuko ngo hamaze kwinjira mu kigega ca leta amahera ari hejuru yari yitezwe. Bashaka ishimire mwebwe mwetavye ibikorwa vyatanguye mu gitondo ndetse mukaba turi kumwe magingaya turiko turahembaza uwo munsi mukuru w'abakozi. Kuri komiseri mukuru w'ikigo OBR n'akanyamuneza kandi kuko aheruka guterwa iteka na nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi mu kumugena mu mabanga yo kurongora ikigo ciza kandi c'iteka OBR. Akaba aboneyeho rero akaryo ko kuramutsa umukozi wese w'ikigo OBR ahari hose, yongera akenguruka ikaze mwamuhaye mu minsi mike amaze ari kumwe namwe ngo tubandanirize hamwe ikivi c'iteka co kwegeranya amakori n'amatagisi aheza akagaruka guteza imbere igihugu cose. Mwese murazi uruhara iki kigo gifise n'iterambere ry'igihugu. Uburyo butari buke bukoreshwa mu kurangura imigambi y'iterambere y'igihugu biva mu mirimo y'ikigo OBR. Icivugo c'uyu mwaka ku gihugu kivuga kiti dukure amaboko mu mpuzu tugire urunani mu kurwana urugamba rwo gutuza ubukene. Nk'uko mubizi mwese uyu mwaka w'ubutunzi ugiye kurangira mu mezi abiri. Ihangiro twari dufise ryari ryo kwinjiza mu kigega ca leta imiriyaride 158 z'amafaranga y'amarundi. Impengamiro tubona nuko bishoboka ko turishikako dufatiye kuvyo tubona vyaranguwe mu mezi 10 aheze, kuko tumaze kwegeranya imiliyaridi arenga gato 938 n'uduce 35. Aho akaba ari ibiharuro vyo kwigenekerezo rya 28 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Vyumvikana rero ko uyu munsi ivyo biharuro birenga. Nimwikomera amashi rero kandi. Inyuma y'iryo jambo haciye hashikirizwa umukozi w'akarorero wo mu mwaka w'2020. Itangishaka Leonidas arongoye ibiro vya douane vyo mu Gatumba kuko mu mezi 11 amaze arongoye abakozi bo kuri douane Gatumba hinjiye amakori n'amatagisi atari bwaboneke agera ku miliyaridi 6. Leonidas Itangishaka n'umushefu d'equipe kuri poste ya douane yo mu Gatumba. Ikigo OBR carinjije amahera atari bwaboneke na rimwe kuva kibaho. Hinjiye imiliyaride zirenga 6. Mu kwezi kw'icenda kw'ibihumbi 2020 hatojwe
imiliyoni amajana 580 hari hategekanijwe kwinjira imiliyoni 164. Mu kwezi kw'icumi ni mu mwaka weze nyene hatojwe imiliyoni amajana 522 hari hategekanijwe imiliyoni 151. Mu kwezi kw'icumi na rimwe hatojwe imiliyoni amajana 614 hari hategekanijwe imiliyoni 151. Mu kwezi kw'icumi na kabiri hatojwe umuriyari turenga hari hategekanijwe imiliyoni 142. Abo muri douane barabizi cyane abo muri direction des finances na amafaranga nkayo kuvaho abo umuntu hagiye yari bwige yinjira. Murumva rero bakwiye gushimirwa mu byo bamugomwe n'ivyo kanatsinda. Mu kwezi kwa kabiri Commissaire General wa Obel yaramwandikiye ikete ryo kumushimira. Ngira ngo iyo Commissaire General yinze yandikira ikete umukozi yo kumushimira kubera se performance biba byagenze neza, akaba yaciye aronswa urupapuro rw'iteka hamwe n'ipikipiki. Abandi baronkejwe ubushimwe n'abakozi 4 batowe mu bisata bikuru byo mu kigo BR, akaba ari Mohamed Ali Habarugira wo muri Commissariat des Services Généraux, Tarcisse Ntahobaje wo muri Commissariat Général, Jérôme Mbonihankuye wo muri Commissariat des Enquêtes hamwe na Beatrice Nduwimana wo muri Commissariat des Taxes Internes. Bakaba baronkejwe ubushimwe bugizwe n'amatelefone. Leonidas Itangishaka umukozi w'akarorero wo mu mwaka wa 2020 mu kigo BR akaba yarashimiye abamurongoye ko bamwumvirije igihe cyose bikenewe, eka ndetse nabo bakorana kumwete n'ubwira bakoranye. Jewe nta majambo menshi novuga, simbona naho nohera, simbona naho nohereza, nugushima gusa. Nashaka ntangure shimira Imana mushobora byose yo yashoboye kutuja imbere ikadufasha tugashobora gutoza amakori n'amatagisi nk'uko mwagiye muravyumva. Dushimire abarongoye ikigo BR kuri iki cyiyumviro cy'uko iyo umukozi yitaye ku rutare agakora neza bakiyumvira yuko boshobora kumukeza, ni naco gihingufu kigaha intege abo bakozi bakumva yuko ivyo bakora bishimwa, hanyuma bakabona kugira n'ingufu no mu bindi bikorwa bizokurikira. Ndabamenyeshe yuko aya makori n'amatagisi bagiye barababwira atari jewe jenyene navyishoboje, twafatikanije n'abandi bakozi twari dusanzwe turi kumwe aho mu Gatumba. Turanama rimwe, turavugana, turumvikana ingene twokorana, tubona amakori n'amatagisi ariko ariyongera, kandi gushika kuri ino saha dusanzwe dukorana neza twumvikana. Nabo ndabashimiye cyane kuko iyo abajewe jenyene ntaco nari